vyabaye inyuma ya konteri urumva ishobora kuba ari insinga zari zishaje canke vyandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyaga nkuba mwinshi ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba silentansi tugaca usanga harabaye isanganya. Mwasanze vyagenze gute kugira ububiko bwa gisirikare bugira isanganya bavuga ko ryavuye ku muyaga nkuba? Iyo habaye ikintu hariho ico bita ama hypothèse kwiyumvira mbere kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva kuki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki bishobora kuva kuri iki. Hariho abantu rero kenshi babonye ikibi imisi yose uco usanga bavuga ngo ni ibi. Mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana. Nagara kugira hajya kwata muyaga nkuba ubayo. Vyabaye mu minsi iheze kuri ibyo bavuga vy'umuriro wadutse mw'ikambi iri ku Musaga iyo bita muri baze ajya hose ndahazi kuko ndahaciye kenshi nakorera mu mpimba kenshi niyo ntitwaca imbere yaho no mu gisodaje narinjiye kenshi muri ajya amakambi hariho badutumiye hariho amanama tugiyemwo ni ukuvuga ko tuzi rero aho zirya kambi ziherereye rero twumvise birya vyabaye twabimenye mu mwanya vyari bitanguye kuba nyene kubera kuko twaronse ubutumwa bwanditse amatelefone acana ko uyu munsi nta muntu numwe akubwira ngo ndazi neza icyabaye icarico mugabo barabiye uko ibintu vyagenze niho baca bazana ibishoboka kuba vyarashitse aho hantu. Duhere ku vyo ubutegetsi bwo bwaduhaye. Ubutegetsi buvuga ko ari isanganya ry'umucanwa mbere barakoresha ijambo rya court-circuit. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira muri matematike canke mu cigwa c'ibiharuro hariho ibiharuro bita probabilité. Uno munsi muri iki cigwa twagomba dukoreshe probabilité. Muri probabilité utanga inyishu wiyumvira ko zegereye canke yegereye inyishu nyayo. Birashoboka ko inyishu ariyo. Birashoboka ko hashobora kuba harimwo imwe mu nyishu. No mu biheruka kuba mw'ijoro rya 31 ntwarante aho ibigwanisho bitari bike vyatokombera mw'ikambi ya base, ivyo bigahitana ibintu bitari bike, ibikoresho eka mbere n'ubuzima bw'abantu. Ico gihe bamwe barapfuye, abandi barakomereka, abandi baratana. Ntivyari vyoroshe kuko abantu ntibari bazi biriko biraba, bari bazi yuko batewe. Ivyo twari tumaze kubivugako. Abatari bake rero bariyumviriye, baragira ama hypothèse, baratanga inyishu muri probabilité, voilà, baravuga bati aho umuntu yo kwibaza ibibazo vyinshi cane, uyu muriro wavuye kuki vy'ukuri. Igisirikare coco caza camenyesheje yuko ari isanganya ryabaye kandi ryabaye bivuye ku muriro wa Regideso. Abantu batari bake ivyo ntibavyemeye kuko ibintu vyinshi biramaze kononekara, amasoko yarahiye n'ibindi vyinshi vyononekaye. Ivyo leta ntiyigeze bitangira umuco. Aho muca mwumva yuko abarundi bagize bati iyi nyishu batanze gihutihuti bakavuga yuko ari umucanwa wa Regideso. Ibi bintu nivyo, ibi bintu birimwo amakenga. Bimwe abarundi batari bake bari biyumviriye biheze bibevyo, voilà. Hadaciye na kabiri leta yo nyene irivuguruza, bigaragara yuko ivya mbere bwari ububeshi. Umukuru w'igihugu mu majambo yaravuze ati wapi ntibabahende, ahari ibigwanisho nta muyaga nkuba ubayo.
bijya bigwanisho vyaturiwe n'umuyagankuba biba biragaragaye yuko umuriro wavuye ku kindi kintu, bigaragara yuko avuguruje umuvugizi wa gisirikare. Vyabaye inyuma ya kontere, urumva shobora kuba ari insinga zari zishaje canke vyandurutse hanini ku bikoresho bishobora kuba biriko birakwega n'umuyagankuba mwinshi, ugasanga harabaye bimwe bita mu gifaransa ngo chute de tension canke kakaba silentansi, tugaca usanga harabaye isanganya. Mwasanze vyagenze gute kugira ububiko bwa gisirikare bugira isanganya bavuga ko ryavuye ku muyagankuba? Iyo habaye ikintu hariho ico bita amahipoteze, kwiyumvira mbere kugira ngo ahantu hashe bishobora kuva kuki, bishobora kuva kuri iki, bishobora kuva kuri iki, bishobora kuva kuri iki. Hariho abantu rero kenshi babonye ikibi imisi yose uco usanga bavuga ngo ni ibi. Mu Burundi bavuga ngo urupfu n'imfane birajana. Nagera kugira hajya ko ata muyagankuba ubayo. Je naratwaye kiya gisata kiraba ibijanye n'ibigwanisho, urabizi ni ibintu nzi, n'ahantu naguma ngendera ndahazi. Voilà, ubu rero ibizigizigi biraheze, biragaragaye yuko umucanwa waturiye bijya bigwanisho utavuye kuri kurusirikwi canke ku muriro wa regidezo. Aha rero niho duca twibaza duti none nimba bizoba nka vya bindi vyose haturiwe amasoko bigaherera ngaho hamwe haba ubwicanyi butwara abarundi batari bake, amatohoza ntakogwe, ivyo bigaca biherera ngaho atana amatohoza abaye. None ubu hari uwo kwizera yuko iyi leta izogira amatohoza igashikiriza ukuri kw'ico vyavuyeko abene gihugu? Ivyo ndabiha amahirwe make cane. Ariko nkuko twatanguye tuvuga, reka tuje kuri ya probabilite, turabe ivyo abantu n'abandi bagiye barashikiriza ico vyoba vyaravuyeko, kumbure twishimikije imyifato abaturongoye bagiye barerekana imyifato yabo, kumbure turatora inyishu yegereye ukuri, kuko gushika ubu nta muntu n'umwe arashobora gutora ico vyavuyeko. Reka twumvirize abasanzwe bagwanira agateka ka zina muntu ico babivugako. Reka twumvirize probabilite ya mbere. Reka mwumvirize rero Umutama Mbonimpa ico abivugako, hanyuma muraza kumviriza Pacifique Nininahazwe arongoye ishirahamwe Fokode. Rero twumvise bijya vyabaye, twabimenye mu mwanya vyari bitanguye kuba nyene, kubera kuko twaronse ubutumwa bwanditse, amatelefone acana ko atubwira ngo tubatabarize barapfuye, ngo barashe ngo barabateye igihugu, abantu bo niko bavuga. Hanyuma batundikira n'amasanamu tukabona hejuru mu kirere hose hariko haraka, eka n'ukuri vyari biteye ubwoba n'agahinda. Abantu bagira ati turapfuye noneho ntituramuka. Rero jewe mbonye maze kumva yuko ngo ari muri baze hahiye, ngo ahantu habitse ibigwanisho, bakavuga yuko ari umuriro wadutse uvuye ku muyagankuba. Jewe ntivyantangaje cane, kuko ivyo bintu vy'umuriro ni ibintu abarundi bose bamaze kumva, bamaze kumenyera, bamaze kubona. Iyo hadutse isanganya, vyatanda vyita isanganya nk'uko nabo bama bavyita ngo ni isanganya ry'umuriro. Murazi kuva kera tumaze kubona aho imiriro yadutse, mbere ntanguye nko kuri ya soko y'i Bujumbura, murazi ko hadutse umuriro igasha, bagaca bavuga ngo ni umucano wavuye ngo ku mabateri
ngo bari bafatanije ngo bifata umuyaga nkuba ngo isoko rirasha, ariko tumaze kubitoza kuja hirya no hino twasanze ryaturiwe bafise intumbero barondera, irya soko rirasha rero riratokombera. Uravye rero n'ivyagiye birakurikira hirya no hino, uravye amasoko yahiye bose bavuga ngo ni umucanwa, ngo ni wadutse ngo mw'isoko, none uwo mucanwa waduka mu masoko yose tuzi nk'ekarenga 20 yaturiwe n'umucanwa. Mugabo mu nyuma twagenzura tukabaraba igituma ayo masoko asha, twasanze hariho intumbero baba barondera abazi umucanwa waduka gutyo, ahubwo baraziturira kugira bashike kucyo bashaka. Ibyo tuzobigarukako sinigwa ndaja mw'iryo nido, ariko rero je ngarutse kuri uwo mucanwa wadutse mw'ikambi ryo muri baze, jewe rero maze kumva bimwe bimwe bivugwa, maze kubaza hirya no hino nkumva ivyo batubwira, nukuri ntivyantangaje. Jewe mbere nogira nti urya mucanwa si ukuvuga ngo avuye ngo sisanganya ryavuye ku muyaga nkuba, ahubwo kurya ibindi vyaturiwe navyo nyene muri baze baba baraturiye hari ikintu bagamije gushikako. Uti mbe none ico kintu bagomba gushikako woba wumvise ko ari igiki? Twebwe twatohoje hirya no hino, hariho batubwiye bati burya rero hariho ibigwanisho vyinshi vyari vyaje bivuye mu bindi bihugu, bavuga mu Burusiya, bavuga muri Turki, bavuga muri Chine, ati ivyo bigwanisho rero vyari bigamije kuja muri Kongo. Ati rero Uburundi nabwo bwari bufise ibindi bigwanisho bwazanye kera, atari ibigwanisho vyari vyavuye mu Burusiya naho nyene, ati no muri Turki no muri Chine, ati n'ibindi byose vyari bihasanzwe, ati vyari bimaze imyaka myinshi bidakora. Ati rero babona yuko ivyo bigwanisho vyashaje, ati niho baca bagira umugambi yuko ivyo bigwanisho bari basanganywe bobiturira, bakazoca babwira Kongo yuko ibigwanisho vyabo vyahiye, hama baca babigumya, bobo baca bavuga ati vya bigwanisho vyanyu twari mwazanye ngo tucishe ngaha, ati vyahiye. Ego kumbura munkundiye Petero Haveri Mbonimpa, munkundiye nimba muriko muranyumva, imvo yatumye haturirwa kumbure turaza kuyigaruka ko mu kanya. Twari twahereye ku kibazo cyateye akazi na muntu, nababajije muravye inyifato ya leta, muravye ivyabaye ko hari amakuru muri APRODH mufise ku bapfuye, ku banyoro bahitanywe, hari amakuru mufise, hanyuma mwebwe mwakiriye gute? Mubona leta yitaho agati ya kumunyororo inyuma y'uwo muriro wadutse ukabahitana? Kumbure ko icyatumye ububiko bw'ibigwanisho bupfa busa murantunga, tuca tukigaruka ko mu kanya. Abanyoro nuko abandi banyagihugu bapfuye, nuko abandi banyagihugu bakomeretse, n'abanyoro barakomeretse barapfuye. Mbere gushika twebwe abanyoro twashoboye kumenya yuko hapfuye abanyoro 7, abo barapfuye kuko n'abandi babonye, ariko kuko baciye bugara imiryango y'amabohero, bapfuye rero bose batamenyekanye abanyoro ngo babamenye kuko baje gupakira ibiziga abanyoro bugaranywe. Abakomeretse bose ntabo bamenye, mugabo murazi yuko no hanze hapfuye abandi bantu. Urazi ko umuvugizi w'igisirikare yavuze abantu 13, ariko twari tugiye turatora hirya no hino abo bantu bararenga 13. Mbere no kubwira yuko twebwe dufise abashika 18. Rero kugira ngo agatera k'abanyoro karubahirijwe, nabo bapfuye ntituzi ingene bapfubwe, ntituzi imiryango yabo ko yabarose kugira bapfuye nka bimwe by'Igitega byaba, abanyoro bagaturirwa ntureye umucanwa ukaduka, bakavuga ngo nisanganya, agapfa abanyoro amajana ngahe, abo n'imiryango sinzi ko yamenye yuko abo bapfuye.
baravuze bati n'uwuzohirahira ngo agandare ati n'akazi kiwe tuzomwirukako. Murumva rero abanyobobo data ko bigorewe ari ikivumvu, sinovuga yuko hari ikintu gushika n'ubu barabafasha nk'uko ku makuru Petero Claver Mbonimpa, ku makuru avugwa yuko hari abanyororo barashwe bariko barondera kuyanyaga bazi yuko ibohero ryatewe bakaraswa n'abapolisi. Ayo makuru muri APRODH mwa murayaronka nimba muyafise? Abo barashwe n'abapolisi ibitigiri vyabo bingana gute canke vyaciye mu nzira iyihe kugira bigende uko? oya nuko ivyo bintu twabibajije turabaza n'abandi bantu bakora mw'ibohero n'abanyoro nyene turababaza. Nukuri ivyo bintu yuko abapolisi baciye barasa hagapfa abanyororo, ico kintu ntayo twakibajije, ariko nta batubwiye yuko ari ukuri. Ni nka kurya bavuze yuko ngo bavuze yuko ngo bigeze kubwira abanyongo batanga amafaranga kugira ngo bakibye ngo baze basanire ivyasambutse. Twabajije twasanze ari inkuru atariyo, nta vyabaye. Rero abapfuye ni benshi, nabo ndakubwiye abanyagihugu bapfuye hanze nabo nyene barapfuye. Mugabo rero ivyisumbusha canke ivyo gufasha, murazi yuko umuvugizi w'igisoda yavuze ati kugira dushumbusha abantu ni ukuvuga yuko tuba turifise nure assurance, ati none igisoda nticyoshobora kwatura ibi n'ibi. Murumva yuko yakuriye inkoni ku gicitsi, nta kintu na kimwe cyafashijwe abo bantu. Yego Mbonimpa turaza kubigaruka ko mu kanya. Reka tugaruke kuri Pacifique Ninahazwe. Haravuzwe ibitari bike ku bijanye n'uwo mucanwa wadutse muri Kambaze mu bubiko bw'ibigwanisho. Umuvugizi w'igisirikare yaranavuze ko ngo ryoba risanganya ryavuye ku muyaga nkuba. Uno munsi mwebwe Pacifique Ninahazwe, ku makuru yo mwibanga mwatohoje irya nino, uwo mucanwa ryoba risanganya canke hoba harabaye ikindi kibazo? Ego murakoze. Icambere coco umuntu yovuga nuko ikibise isanganya dukora iki jambo nyene bakoresheje cagize ingaruka zikomeye gose ku gisirikare c'u Burundi. Sinzi ko muriko murakurikira nk'amajambo bakoresheje mu guhumuriza, bo nyene baca banyarutsa bakishura ku kibazo batabajijwe. Baca bagira bati abarundi twobahumuriza yuko igihugu gikingiwe, ntibahave bibaza ko atabigwanisho dusigaranye, turafise ibikoresho bikwiye byo gukingira igihugu. Muravye mu misi y'imbere hari hamaze imisi hariko harakorwa ibiganiro vyinshi, twabona kuri za YouTube nk'abitwa Bambaye Ahaga n'abandi, wumva ko bigamba, ukumva ko bigamba ngo mbega urwo Rwanda go rusigaye ruturushiki. Barigamba ko hari ibigwanisho vyinshi cane mu Burundi muri kino gihe, kandi ntibabesha. Sinzi ko nk'abariko baradukurikira bibuka nk'ikiganiro twakoze mu kwezi kwa12 mu mpera y'umwaka, aho nigeze kubabwira amakamyo atari make yariko arapakururwa igwanisho mu ikambi ya Mukoni hariya i Muyinga. Abantu bose muriko mu kiganiro ko bamada ati none ivyo bigwanisho biriko biza ku bwinshi gutyo, byo babifise iyihe ntumbero? Inyuma yahajya ibigwanisho byabandanije biza muri ubwo buryo nk'incuro zine, nk'incuro ya kane dufise nk'amakamyo 23 yinjiye hirya yejo ku munsi wa gatanu w'indwi turiko turavugamo. Ayo makamyo yinjiriye Ikobero, ubu ari mu ikambi ya Mukoni. Kandi rero turafise amakuru menshi cyane y'ibigwanisho byagiye biraza. Numvise mu ntango Gilbert Niyonkuru yongeye ko ibindi bigwanisho byavuzwe, byazanywe n'indege cargo, haravugwa ibyavuye mu Burusiya n'ibyavuye muri Kongo. Hari n'ibyo n'ibitavugwa cyane aha mu ntambara ya Kongo bahoramwo. Igisirikare c'u Burundi hariho ibigwanisho byinshi cyaharonkera, kikaca kiba nk'abavyivyi, bakavyiba bakaca babizana ku bwinshi
bakaza kubibika mu Burundi. Rero muri irya kambi hari ibigwanisho vyinshi cyane ku rugero rutari bwigere rubaho mu Burundi, ku buryo mbere ngira n'ikirengeye n'ikiganiro turiko turakora umuntu yashobora kubaza ikibazo ati kino gihugu kidashobora kugura ibyo abarundi bakeneye, igihugu kitagishoboye kugura igitoro, igihugu kitagishoboye kugura, kidafise imiti ikwiye, bigenda gute ngo kiba ari igihugu kiriko kigura ibigwanisho ku rugero rw'akataraboneka, aho bavuga amadrone atari make, hari abavuga za misile, hari abavuga ko ari indege z'ingwano ziriko ziraza, ibintu vyinshi mu gihugu, ibintu ngombwa vy'abarundi vyo kubabeshaho atabiriho. Bamwe bagira bati bimwe vyoba kumbure biriko biza nk'imfashanyo, hakaba n'ivyo bigurira. Rero muri iyo ntumbero nitwaza gutera tuja imbere, hariho kumbura aho nza gutera mpuriza na Mutama Mbonimpa kuvyo yarahejeje kuvuga, bishobora kubamwe mu vyosigura iri sanganya ryabaye iryo ari ryo. Ariko uvuganye n'abasirikare bakubwira bati ibintu vyabaye nibara, ibintu twahomvye n'akamaramaza. Iruhande y'ibi tuvuga bya stock y'ibigwanisho, nuko kandi hononekaye gose muri irya kambi, harononekaye isa nuko ikambi yasambuwe nyene irahera. Hariho ububiko bw'impuzu za gisirikare n'amamatera, ubwo bwarahiye. Hariho ububiko bw'imfungurwa zitari nke, ubwo bwarahiye. Hariho ububiko bw'imiti bwarahiye buratokombera, yose irahera. Ibintu vyinshi, amazu yarasambaguritse, ntivyagarukiye mbere kuri kambaze yonyene, vyaratandukiye n'ibindi vyegereye hajya. Murazi ko irya kambi isanzwe yegeranye n'ayandi makambi menshi, nko muri Iskamu baravuga nka amphithéâtre bubakiwe n'Ubufaransa, iyo baravuga ko yasambutse, bakavuga ko amazu menshi ya etage yo muri Iskamu yasambutse. Baravuga nk'ishure yigisha ibya logistique yari hajya hahora kambi y'abapara, nayo nyene ko yasambutse. Hari ishengero bita Christ Roi hajya nyene ryasambutse. Aho turiko tuvuga ivyegereye hajya ntitugiye kuvyakure, kumbure biza kugaruka, ariko nukumva ko ibintu vyononokereye hajya birenze urugero. Nk'abo tuvugana babikurikirana je barambwiye bati iyo bariko baraharura bagira nk'ibiharuro vyononekaye nko mu bijanye gusa n'amazu, ama infrastructure ko babivuga mu gifaransa, n'ibintu biri mu rugero rw'imiliyaridi 200 ivyononekaye, mu gihe nk'ibi bijanye n'ibigwanisho vyo babiharura mu miliyoni 40 z'amadolari. Ugiye mu marundi usanga naho twoja ku giciro ca leta gusa turi mu mamiliyaridi arenga 100 y'amarundi, n'ibintu uri kurumva birengeje urugero. Hari n'uwagize ati aho ubona abategetsi batavuga, yakoresheje wa mugane w'ikirundi bagira bati hajya havuga uwo bubezwe, havuga uwo bubezwe. Hariho ibiba abantu bakumirwa bakabura n'ijambo bari busohore. Niho ubona byanabananiye abategetsi no kupfuna bakora ibintu byo kwikurayo, kujya bahora bagira batubwire bati umutegetsi yashitse mu ikambi ya base, reka bereka abarundi byabaye, yagiye kuraba uko ibintu bimeze, bashatse ntibanatwereke ivyo yabonye, mugabo bakatubwira ati yahashitse. Ntibabishoboye kuko aho urugero rw'ivyononekanye aho rugera, bari ku rugero bumva ataco bashobora kuvuga ngo babwire abantu. Ikindi caciye kinakurikira nuko babujije rwose abasirikare baho ko hari ico basubira kuvuga. Umusirikare wo muri base kugira yemere kuganiriza muri kino gihe biragoye, naho abari umusirikare nkawe amuvugishije ntavuga. Barabateye ubwoba yuko amatelefone yabo bayakurikirana, barabategeka ko batanga amanimero y'ama WhatsApp yabo yose, barabwira ngo ikintu cyose gica ko bariko barakibona. Abandi barafatwa baraja gupfungwa, turaza kubigaruka ko navyo. Niho ngombye guhera ko abariko baratwumviriza batahura kwibara ryaguye muri irya kambi. Abarundi ntibabwiwe icyabaye, abarundi ntibabwiwe uko bingana, ariko ibara ryaraguye muri irya kambi. Ico kikaba icambere.
ku kibazo rero Alice Hakizimana mbajije ati mbega none ibi bintu byoba byatewe n'iki? Urumva dufise amajambo bwa mbere twahawe n'abategetsi, niho umuntu aheza agahera. Urumva mu gifaransa bakoresha nk'amajambo hypothèse. Gushika uyu munsi nta muntu n'umwe akubwira ngo ndazi neza icyabaye icyo arico, mugabo barabiye uko ibintu byagenze niho baca bazana ibishoboka kuba byarashyitse aho hantu. Duhere ku byo ubutegetsi bwo bwaduhaye. Ubutegetsi buvuga ko ari isanganya ry'umucanwa, mbere barakoresha ijambo rya court-circuit. Court-circuit ni hahandi usanga hari insinga zibiri zakoranye ko, iyo zakoranye ko zidafunze neza bizana bimwe biturika, hakaza umucanwa, ariho bishobora kubyara ibisha. Aya makuru bayatanze mu mwanya ibintu byari bikiri ko biraturika muri iyo kambi. Kugira umuntu avuge court-circuit, ico ikibazo umuntu yoca abaza waciye abitanga ubwo nyene General de Brigade Gaspard Baratuza, ningene mu mwanya nyene ibintu bikiriko biraturika we yaza yaronse ko habaye court-circuit. Kuko kugira uvuge court-circuit nuko hariho umuntu yayibonye, nuko hari umuntu yabonye aho vyahereye. Mu bisanzwe iyo habaye court-circuit biraturika, nivyo haraba imyotsi, haraba imicanwa, abantu bakaca banyaruka kuza kugerageza kuzimya, hanyuma kumbure bariko barazimya bakananigwa, bagasanga birarandagaye, bigeze kure, barananiwe. Mbere iyo bigenze gutyo na bamwe bariko barazimya, uravye ingene ibintu byaturitse, ni ukuvuga ko muri abo hariho abo byaca biteza guhitana. Iyo bariko baravuga abo byahitanye ntiwumva ko hari umusirikare n'umwe yoba yarapfiriye muri ivyo bintu, bitera bigora. Rero ikibazo umuntu yomubaza nico, mbega iyo court-circuit yabereye amaja hehe? Yabereye muri magasin d'armement? Yabereye ahabitse ya mamatera n'impuzu? Yabereye ahabitse ibifungurwa? Yabereye ahabitse imiti? Hanyuma bimaze kubivya umucanwa ugatangura, ko wumva hazoba hariho uwabibonye akabimuha. Hari ico abo muri iyo kambi baba baciye bagerageza uwo mwanya bakaja kugerageza kuzimya aho hantu, hanyuma mu nyuma bakaza kunanirwa batanguye kuzimya? Wumvirije abantu bose batanga amakuru y'ivyabaye aho hantu, bose bemeza ko ari ikintu cavuze c'inguvu nyinshi, bakabona umucanwa mu kirere, hanyuma ibintu bikaca bitangura guturika, byabandanije hafi ijoro ryose. None ya court-circuit bayimenye gute naho ibereye ku buryo ibintu bica bimera gutyo, ko atariko bimenyerewe ivy'amakuru-circuit? Nta musirikare n'umwe ndavugisha, yaba umusirikare muto, yaba umusirikare mukuru, yaba nta n'umwe numva yemera ico kintu cya court-circuit. Nta n'umwe wumva cemera. Sinzi ko n'abaratuza wenyene uwo bashobora kumuganiriza atari ku maradiyo ko yoba byemera, ariko ico bikoze nta musirikare n'umwe turavugana ngo numve yemera ico kintu. Bakaca banagira ko batushima n'abasirikare bo nyene n'abatwara igihugu batavyemera, nuko bukeye baciye batangura guhagarika abasirikare. None yoba ari court-circuit bikaca bivyara gute guhagarika abasirikare? Abahagaritswe, harahagaritswe umuhinga bitwa ko bafise araba ivyo by'ububiko bw'amabombe n'ibigwanisho bikomeye, witwa Major Sibomana. Uyu Major Sibomana bavuga ko ari intwazangabo yagwanye muri CNDD-FDD, yari umuntu w'umwizigirwa akomeye cyane, bakavuga ko yanarungitswe kwiga mu Burusiya, ku buryo benshi batanga bati hari umuntu yibutse gukora kuri Major Sibomana, twari tuzi ko ari ntakorwa ko hano hantu. Uwo yarafashwe, hanyuma harafatwa Major Ntirampeba. Uyu Major Ntirampeba nawe yahoze agwana muri FNL, akaba yari umusirikare yarajejwe ikambi muri iryo joro yabita officier de garde. Niwe yari ahari iryo joro, niwe yaraba umutekano wose w'ikambi iryo joro. Uwo nawe yarahagaritswe. Harahagarikwa abasuza officier batari bake, barimwo abajejwe ububiko bw'ibigwanisho, kurikirana ibigwanisho abita armurier. Abo nabo nyene barapfunzwe, bamwe usanga bafungiwe mu iperereza. Abafungiwe mu iperereza mbere bavuga ko baba bafashwe nabi cyane, batarekuriwe kuvugana n'umuntu n'umwe, atawufise neza amakuru uko babayeho n'ingene bamerewe. Hakaba abandi bake bafungiwe muri police militaire. Abo muri police militaire bavuga ko
bisa nuko ari abantu bari ngaho baza barabazwa gusa bo nta kintu kiboneka kibaba ko giteye ubwoba. Ibintu byifashe gutyo reka cabagira bati none ga mwabana murashobora kutubwira ko ari kurusirikwi kacifata abasirikare mukabagira gutyo kubera iki? Amakuru yandi mfise nuko umugwi wari witwa kuri kurakora amatohoza wo mu gisirikare wari wimaze kwindwi bavuga ko haba ku murango bataruhuka nijoro barara barakora, abo buba baraye bahejeje raporo yabo. Abasirikare tuvugana bavuga ko iyo raporo yoba ifise intumbero y'ukurondera abo bokwita ngo bouc émissaire, abo bo bitako, abo bo kwagirizwa ko ari bo bakoze amakosa yatumye haba ivyabaye. Ico nico bariko baravuga, ariko iyo raporo ntirashirwa habona, kandi bamwe bakagira bati n'abakuru b'igisirikare kumbura bazoyisoma bayihindure bongeremwo ibindi, ariko ico gikorwa ubu niho cyaraye giheze, icitwa ko ari c'uwo mugwi w'amatohoza. Hariho ipoteze igira kabiri. Imbere yo kugira ngo ndabaciremo gatoyi Pacifique ninahazwe, mwavuze ivyononekaye mugitangura, ariko umuntu abonye ivyononekaye inyuma y'ikambi hari ikibazo yibaza, hari amakuru mwaba mufise y'abasirikare bashobora kuba barahasize ubuzima? Gushika ubu ico ni igipfungu gikomeye gose. Abaraba bose ivyo bintu uko vyagenze baravuga bati ni gute hateye iyo explosion, tukora iryo jambo ry'igifaransa, vyaturitse bikonona ikambi yose bigasa n'ibiyifuse, bikongera bikagera ku rugero biza kwica abari kure y'ikambi, ariko abari mu ikambi ntibibice. Ivyo bintu vyoshoboka gute? Umva bose bati ivyo bintu bishoboka gute? Ico bikoze abantu bo muri iyo kambi uwo mwanya baguye guhumura, barirutse, barahunze, mu nyuma babujijwe kuvuga, ku buryo ukuri kw'ivyabaye aho hantu gushika uyu munsi ari kinyegezwa kandi babuzwa kuvuga. Gushika uyu munsi nta makuru ari hatomoye ku kijyanye n'abasirikare baba barapfuye. Hariho ababivuga mugabo ko atari ikintu mfise ko ivyemezo bikomeye sinshimye gukoresha ayo makuru, ariko hariho ababivuga ko hari abasirikare baba barapfuye. Ngiye rero kuri kimwe nari mvuze nti ipoteze igira kabiri, hariho abafatira cyane ku kindi kiza guhura n'ico Mbonimpa yavuze, ingene ibigwanisho byari bimwe bibitswe nabi. Baravuga ati ibiganisho byarabitswe nabi, aho bagafatira ku makosa bashira ku bintu biri mu gisirikare c'uno munsi, aho bagira bati barafise abasirikare benshi bize ubuhinga bwo kubika ibigwanisho, baravyiga mu bihugu vya kure, baba intwazangabo vyaba ibisongerezi vy'intwazangabo. Ariko ingorane ikomeye iri muri ico gisirikare ubu nuko hariho abantu bagira bati hari ibyo badakwiye kumenya, hariho abasirikare batizewe badakwiye kumenya nk'ibigwanisho vyose igihugu kiba gifise muri kino gihe. Abo rero ugasanga barigizwayo ntibashobore kuja gukora akazi batereza gukora. Wa wundi ati ibiharuro ntibifatiswa, bakaca baza nabo bitwa ko bizigiye, ariko ntibashira imbere kubanza kubigisha. Wagira bati ugasanga abandi barize imyaka 6 hanze mu bihugu nk'Ubudagi, mu bihugu nk'Ubwongereza, mu bihugu nk'Uburusiya nyene n'ahandi, ugasanga bariko barabihubu, bariko barakora ivyo bikorwa sabavyigiye, sababizi. Hari nk'ikintu abasirikare benshi bagaruka ko bavuga bati nk'ayo mabombe ingene yarabitswe ukuntu mu bisanzwe bitabaho. Amabombe barayatandukanya n'ico bita charge, tariko ayo mabombe yari kumwe n'amasharge yayo. Umwe mubona abajije yagize ati iyo charge ibiri kwayo bafise ikintu bugurura bakurako bakaja gufatanya n'iyo bombe, ubundi byo bifatanya iyo bari ku rugamba biteze ko amabombe ashobora gukoreshwa umwanya wari wo wose. Ati rero amwe muri ayo mabombe igituma ari kumwe n'amasharge namwe navuze bivye nko muri Kongo, bari ku rugamba bacabiyora ivyo babahaye bakabizana mu Burundi kubinyegeza, bakaca bifatanya na za charge kumwe byari ku rugamba vyiteguriye guterwa. Harabavuga ko nabishasha hoba harimwo bimwe byari kumwe n'amasharge yavyo. Nk'ibyo ni kosa rikomeye mu bijanye no kubika amabombe. Sindi umuhinga wavyo, ndiko nkoresha amajambo bampaye abasirikare, kumbura abahinga bo baca bumva ivyo ndiko ndavuga ivyo ari byo.
ibi byose rero yaba iri sanganya ajyanye n'ububiko bubi yaba ibivugwa by'umuyaga nkuba biracyafatanya n'ico ipoteze yitwa isanganya kuko byose bigiye bijyanye na kimwe bise isanganya dutere mukiri kuja kuri icyo kubikomeye kisanganya imbere yuko muduga ku kigira gatatu kumbure canke cya kabiri Pacifique nahazwi mwari muvuze mu kanya ikijyanye n'ubumenyi. Nubwo mutatomoye hari ikibazo cy'ubwoko mu gisirikare kuko amakuru ava mu gisirikare avuga yuko abo bari barize cyane ibijyanye no kubika ivyo bigwanisho ari mu bwoko bw'abatutsi uno munsi batizewe. Ayo makuru murayafise? bimeze uko nyene baravuga abatutsi baravuga abo mu gisirikare cya kera ndaza kubigaruka ko no mu mpera aho nza kugaruka kumbure ndiko ndavuga n'ibindi turiko turabona ingene hari umugambi ukomeye wo kwiyumvira ikindi gisirikare kibana n'igisirikare cy'igihugu bo babwira bati turakeneye igisirikare cy'ubwoko bumwe kindi cacu twizeye ndaza kubigaruka ko mu mpera ariko uko bivuze niko n'abasirikare bariko barabivuga rero ngiye ku gice kigira kabiri nibaza ko duteye tuja kubikomeye nuko hariho uravye iyo raporo ngo iriko irasohorwa yo yitera ija kuvuga ko habayemo ubukozi bw'ikibi bavuga ko buva hanze bukava no mu gihugu bishaka kuvuga ko hoba hari cyavuye hanze gifatanije n'abandi bari mu gihugu bakagifasha bisigura ikivyo iyo bavuze ico cy'ubukozi bw'ikibi kica gitera kija kuri kimwe abari hajya bavuga ngo twebwe twarabonye bavuga ati twarabonye umuravyo benshi bavuga ngo ni umuravyo babonye mu kirere kandi bawubonye henshi mu gisagara haba abegereye hajya n'abari kure hariho nk'abari mu bice vya eta major hari abari ahandi bavuga bo bose ko cyo kintu bavuga ko ari umuravyo bakibonye hari abavuga ngo twarumvise ugwamo hari abongereza kwico hariho abaca bavuga ariko kwico kintu cyakurikiwe no kunyiganyiga kwisi ni ikintu cyanyiganyije aho hantu hanyuma ivyo biheze tubona rero ayo ma explosion tubona ibiturika bamwe bacavuga bati bakoresha ijambo drone uri kurumviriza abanyagisagara bose ijambo drone riguma riko riravugwa ni drone yaje twibaza ko ari drone yabikoze abandi bati ari drone abantu baba barayumvise ari drone gutyo cyangwa iyo drone yashobora guhagarara hehe ku buryo ishobora kuko drone irakenera akantu kameze nk'aka aeroport bakoresha mu kuyirungika ivyo byo byashobotse gute mugabo uvuganye n'abahinga baravuga ati gushoboka koko ntivyo nanirana bene ivyo iyo drone umuntu ayizanye igaca hejuru ya Tanganyika Kambazi iri ku birometero 2 uvuye ku Tanganyika si kure cyane tuwo mwanya ni muto cyane uravye urugero igendera ko drone ibirometero 2 ko hanyuma ikagera ikahabona ikakimanuka yihuse ivyo navyo nyene vyoshoboka naho abandi bagira bati bya byose kiba yari cyatewe ahubwo izoba ari misile ntizoba ari drone bamwe bakabivuga uko abandi bati ahubwo gishobora kuba ari cyaturikiye indani gishobora kuba ari ikintu cyaturikiye indani maze ababonye mu kirere bakibaza ko ibyo babonye mu kirere ari byo byabitanguriye ariko ibyo mu kirere bishobora kuba ari efe ari ingaruka y'ibyari bibaye hasi kubera ko nk'abize bya physique ishusho donc kubona umuriro kubona uwo muravyo biranyaruka kurusha kumva ijwi riza inyuma wamaze kubona ikintu ahantu haba hateye bombe urabona ibintu bigurutse urabona ibituritse urabona mugabo ijwi ya boom iza kuza inyuma hari ibintu wamaze kubona byaduze baragira ati bishoboka ko ico babonye hejuru yari efe ahubwo cyari geje kuba hasi ico cyari giturikiye hasi bakagira ati ashobora kuba nimba ari wasizeho nka dynamite nini akayishira muri ivyo bigwanisho nimba ari bombe nyene bateze yigaturika baragira bati shobora kuba ari ikintu cyabereye aho indani nyene kirabituritsa bivuye he kugira bibe byova aho nyene mu gisirikare bikaba ivyo naho byo bizana nyehe aho niho baca bazana ishavu riri mu basirikare bigiye guhura n'ico numvise Geriberi mu kugurura ikiganiro yavuzemwo ikicuka abasirikare badakeneye gusubira kuja kugwana muri Kongo ishavu abasirikare b'u Burundi bafise agahinda bagiriyeyo mu ngwani heruka kabatuma badakeneye gusubira kumva babajanye muri iyo Kongo
baba ko badakeneye kumbure ingwano Pacifique ngira gusubira ku ngoma. murasimvye cane ngira abantu kugira batahure nkuko mubivuze mu ntangamarara ya kino kiganiro ububiko bwahiye inyuma y'isaha imwe gusa hariko haraba inama y'intwazangabo mu gisirikare. Mbega mwoshobora gusigurira abariko baratwumva iyo nama yari igamije iki, ni igiki batahurije ko, ni kubera iki hoba haciye mbere hariko harikekwa ko vyateguwe canke vyatezwe n'abasirikare bo barabo batemera batahuje mu nama. Iyo nama yari igamije iki? Kumbure ko ngira mufise amakuru mwamundusha mbere ko ndabaza kandi kabazo. Inama ivugwa ko ari inama yategura ibitero byo muri Kongo, ni kwivuguye nama ivuga ko bariko barategura, iravuga ko hariho abagwanyi za wazalendo n'ibindi bo bari bamaze igihe bahabwa inyigisho za gisirikare mu Burundi, zari batayo zibiri zari zirungitswe, hanyuma mu gisirikare c'u Burundi akaba bashaka nyene ingwano iboneka barungikamo n'abasirikare b'u Burundi bakaja gufasha mu byizo ntambara, kandi ariko mu gisirikare c'u Burundi bigahurana nuko n'abasirikare badakeneye gusubira kumva iyo ngwano. Ariho hacaza ico cyuko bagira bati okay, nimba mushaka iyo ngwano reka twebwe dusambure ibyo bija kuyikoreshwamwo, turabe ingene ibyo byo kugenda bibandanya. Ico cyumviro kiriho, ariko mu mpamvu byose ndabyita des hypothèses, kuko dushobora kwemeza ibintu tugasanga tunakwegeye n'abantu kubusa. Reka byose tubigumize mu hypothèse, ko byitwa hypothèse sinza kwemeza, mugabo ico naco kiriho, ishavu ry'abasirikare ririho. Ribuka mu kiganiro twakoze mu mpera z'umwaka uheze ko twagarutse kuri iyo ntambara iheruka, nkavuga ibitigiri vyavugwa by'abasirikare batagarutse, batari bazwi irengero ryabo, bashika 1200. Ubu amakuru mfise ava nyene aho mu gisirikare mu bantu bo hejuru, nuko bamaze kugira ya rusansuma baherutse gukora, ubu baharura ko babura abasirikare 300,000. Kijya gihe twabuye 1200, ubageze ku rugero bavuga ko ari 300,000. Bamwe baragiye bavuga ko baciye banatorokerayo, baba baciye binjira muri M23, abandi ko bari mu bafashwe, abandi ko bapfuye, abandi banyegiye, bamwe bagumye muri Kongo, abandi barinjiye mu Burundi baranyegera, bamwe baramaze gusohoka bageze za Dubai, bageze he, bariko bararonderwa mu gihugu hose. Bavuga ati ico gisirikare ntigikeneye iyo ngwano. Mu minsi heze baranimviye kurungika iyindi batayo. Ego, ariko imbere yuko muvuga iyo batayo Pacifique mu nkonde nsenda baciremwo, nimba abo boba, kuko mwavuze ko tuvyita hypothèse, boba bagomvye kuburizamwo iyo nteguro y'ukurungika abasirikare muri Kongo, arico bashaka, byo bavyagenze gute ko inyuma yiyo ububiko buhiye iminsi 2 gusa biravugwa? Hari amakuru kandi yo kwizera avuga ko hari amabatayo 2 yarungitswe, arongowe n'uwitwa Kanyisha, arungikanwa n'abantu bivugwa ko, ivyo nta vyemeze ndabifitiye, bo bari intera hamwe abamayimayi n'abazarendo bari barigishijwe kugwana, hanyuma ubu no munsi baba baringwa ahantu hitwa Ndondi mu Buvira, nticababujije kugenda. Ivyo bindi bigwanisho babikuye he, nimba cyari kigamije ko basiba kubera iki batasivye? Icambere cyurumva ko atabasirikare b'u Burundi urumva bavuga ko bagiye, umva biguma biri hahandi, abasirikare b'u Burundi ntibavuga ko bagiye. Ikindi ca kabiri nuko n'ivyo by'ibigwanisho, amakuru avuga ivyo aravuga ko ibigwanisho bari gutwara atavyo bagiye bafise. Ivyo byose uvyumvirije biraguma bifise aho bihurira na bya bintu byose twariko turavuga. Ego, nariko ndavuga yuko nagomba mpeze ntiko ndagaruka kuri byashavu ngo bampereze kuri ako, nariko ndavuga ko batayo ariko irategurwa iri mu Rumonge, yarateguwe uje gusahiriza abandi basirikare basanzweyo. Maze kwasanzwe yandi mabatayo 5 turamaze kubivuga mu kindi kiganiro, za Karemi biriya bice. Ariko iyo vyaranse nayo nyene kwigenda, vyaranse kwigenda, haraciye umwanya utari muto, abo bantu bitwa ko barindiriye ko bagenda gushika ubu vyaranse. Hari kubona ko umenga ntibiteguye bikwiye, hari kubona ko abasirikare batabishoboye ivyo bintu, hari ikibazo gikomeye kugena abasoda b'u Burundi batagikeneye iyo ngwano. Rero nje kuri hypothèse ya nyuma nayo yoyo iragoye gutahura, ariko nayo iriho, ivuga ko mu batwara igisirikare uba naho nyene hashobora kuba harateguriwe
gusambura ivyo bigwanisho bivuye kuki hari ico Mutama Mbonimpa yamaze kuvuga avuga ati hari ibigwanisho vya Kongo bashaka kugumya bakaca bavuga bati babwire Kongo ati ibigwanisho byanyu vyaraheze vyarahiye. Hari kandi vya bigwanisho bimaze igihe kinini biriko biraza ibigwanisho biza bikongera bigasubizwa inyuma. Iyi ni ikintu giteye ubwoba tawuzi ivyo ari vyo ibintu biriko biraba. Ndiko mvuga iki? Ibigwanisho navuze nti kuva mu 2012 hamaze igihe haza amakamyo atari make aza paka ibigwanisho vyinshi, bimwe birashikira hari ivyashikiye mu Cankuzo ku Mutukura, haravuga ko hoba hari ivyageze kwinjirira mu ruhande rwa Mabanda. Ariko amasoko mfise ubwa mbere ari hafi y'ikivuko ca Mombasa muri Kenya, yo aremeza ingene ivyo bigwanisho biza bikazanwa n'ubwato, hakarondegwa ayo makamyo bijamwo, abasirikare ba Kenya bakabiherekeza gushika ku rubibe rwa Tanzania. Ku rubibe rwa Tanzania abasirikare ba Tanzania bakabiherekeza gushika Ikobero. Kobero soda Burundi bakavyakira ntakarore bikaca bija mu ikambi yo ku Mukoni. Ku Mukoni bikinjira haraho bakuramwo bikeyi, ariko bamwe no mu bashoferi bavyo baravyivugira mu nyuma tukaronka irindi tegeko ryo gufata ya makamyo tukayakatisha agasubira muri Tanzania tutwaye kandi vya bigwanisho twazanye. Ivyo bigwanisho bikagenda bigiye muri Tanzania bigatwagwa ku kivuko kindi citwa Tanga, bicinjira vyaciye ku kivuko ca Mombasa muri Kenya, mu gusubira inyuma bijanwa ku kivuko ca Tanga. Rero aba bantu bose bakurikirana ivyo bintu kavuga ati ikintu kiriko kiraba mu Burundi ni giki. Uburundi bwo nyene bwo baburangura ibigwanisho bukaca bugenda kubigurisha handi. Uburundi bwo nyene canke vyo bari ibigwanisho biza vyitwa ivy'Uburundi hagakorwa ivyerekana vyose ko ivyo bigwanisho vyinjiye mu Burundi, ariko hariho uwundi mugambi unyegejwe bikaba ari ibigwanisho vy'ikindi kintu atari Burundi. Pacifique ninahazwe umuntu abumvise yogira ati hariho abategetsi mu gisirikare ngira ngo boba bari mu rudandazo canke mu bunyonyezi bw'ibigwanisho vyari bisanzwe bishaka kwinjira mu Burundi. Iki sinzi ko umuntu yocita ubunyonyezi busanzwe. Murazi ko ivyo bibaye turi mu ndwi twibuka Ernest Manirumva. Si ubwa mbere habaye amakuru avuga Uburundi bugura ibigwanisho vy'umurengera, ariko ivyo bigwanisho ntibije mu bubiko bw'u Burundi, bisubiye kuza ubukandi. Ibigwanisho biraza bigaca ku mupaka neza, aho biteza guca hose bikahaca, ariko mu nyuma amakamyo akabipakira bikagenda ahandi hantu. Uyu mwanya turiko turavuga kumbure ko ndabivuze bazohindura. Akaroro kamwe ndagatanga, abantu binjije ibigwanisho amakamyo 23 yinjiye mu Kone namaze kuyavuga hirya y'ejo kwa gatanu arinjira mu ikambi, n'ubu ni hari. Abashoferi bazanye ayo makamyo bari bazi ko baca babandanya i Bujumbura bigapakururwa, ariko baza bumva babwiye bati nimutahe nimugende mu miryango yanyu, muzogaruka ku wa mbere tubabwira iyo muca muja. Niho bagira bati kenshi batubwiye uko tugaruka dukatisha amakamyo tuyinjiza i Tanzania, kandi ariho aho wumva baca bagenda ku kivuko ca Tanga. Babijana he? Iyo Tanga biriko bija he? Hariko hakugwa iki? Aha hantu hari ikibazo. Niho rero haca haza hipoteze ya nyuma y'abagira bati birashoboka ko abategetsi b'u Burundi babona ibigwanisho vyanditswe ko vyaje bikaba bitari mu bubiko bw'igihugu, bonyene bashobora kwitegurira guturira stoke y'ibigwanisho kugira ngo ntihagire audit izoshoboka, ntihagire umuntu azoza kubaza ivyo bigwanisho vyaje ntibiboneke iyo vyagiye. Ico naco kirimwo muri za hipoteze zihari. Rero aya maraporo ariko arakogwa, aba bantu bavuga ko bakoze raporo baraye bayikoze, twizere ko iki kintu kizoronkamwo inyishu.
ibi bigwanisho biza ntibishike bija hehe? Iki ni ikibazo gikomeye gose n'amakungu akwiye kwitwararika, kuko bene ivyo by'ibintu by'ibigwanisho ntikiba kikiri ikibazo c'u Burundi gusa, ni ikibazo ca sécurité y'akarere, ni ikibazo ca sécurité ya Afrika, ni ikibazo ca sécurité y'isi. Ibi bigwanisho biza vyitirirwa Burundi biriko bijahe? muri make ipoteze zose murahejeje kuzumva, ibibazo abantu bibaza n'ivyo bibaza yuko bishobora kuba vyaratumye uwo mucanwa utikiza ibintu. Voilà, muri izi hipoteze zose hipoteze ifise amahirwe menshi y'ukubayo irashobora kuba ari iyi yuko ivyo bigwanisho bashobora kuba baravyituriye bonyene.